Tatu ziheruka. Super Cup zitatu ziheruka oya 2024 finale zitatu ziheruka Abakinyi mwana ya ndi kuva Super Cup ya Espagne nabundi ni finale zitatu ziheruka inyuma ya Copa del Rey Super Cup ya Copa del Rey mwaka weze 2025 Super Cup ya 2025 na Super Cup ya 2026 Xabi Alonso nanye mvuga nti yaba Afrique canke se Xabi Alonso umwe muri bo ategeza gutakaza rya mbere kuko Afrique imbere ko kinino classico yarafise inkino ndwi finale ndwi ukombinye Bayern ndetse na Barcelona atazi gutakaza finale bamwe tukibaza tuimbega aho bageze igihe igihe niki ko atakaza rya mbere muri finale magaje Xabi Alonso nk'umwe yinje nk'umumenyereza w'urukiza muri projet za Madrid nyuma ko Ancelotti yarasohotse naho abantu bati mbega Xabi Alonso aratakaza finale we ya mbere ari kumwe na Real Madrid ijoro rya Kede Transfreak yabwiye Xabi Alonso ati natsinze Carlo Ancelotti nawe neza gutsinda ibitsinda 3-2 muri Clasico iri sere muri Clasico ubona ngo Madrid yerekana nko itari gukina mugabo kabona ngo ivyo gutsira ntiba bivamwa bitsinda 3-2 niki uno munsi rino joro Madrid yabuze kugira ngo resist imbere y'umugwi wa FC Barcelona uko wakivuze ni Madrid navuga ko yari yagize n'ikikora ciza muri match ale cyangwa se muri match ya mbere ya La Liga ni Madrid ubona ko bagize ikintu gikomeye cyane ba propose imbere ya Barcelona mu rukino rwa mbere baba hejuru y'uno mugwi utari office amwe mu ngwanyi zayo bitarafina utari office Pedri Gonzalez abantu benshi bakavuga ngo Barca nibagarukana zino ngwanyi biragoye ko Madrid bashobora kuza bakabatsinda ijoro rya kebwa rukino rwiza ubwo Xabi Alonso yari kuri gasopo idasanzwe yahawe n'ubuyobozi bwa equipe ya Real Madrid imubwira ngo nutsindwa nabi na Barcelona ushobora guca wiruka nabonye ikinyamakuru Marca candika kiravuga ngo iyo atsindwa match ya Atletico n'ivya Asampuruse yakaba yamaze kwirukanwa ndetse akanatsindwa nabi na equipe ya Barcelona bishobora kuza kuba bibi kuri we bigatuma direct matera yirukanwa muri equipe ya Real Madrid rero yege gukina fise ubwo babwishi bw'ivyo ashobora kubonera imbere y'ino equipe agerageza guhindagura ibintu byinshi bitandukanye ni nabo bwa mbere nabonye Madrid basohoye list 11 de départ hanyuma bagavuga ngo bihenze ngo twasanzwe dushizemo umukinya tarimo kuko bari bashizemo Aradagire muri 11 mugabo nyuma baca barafuta ugo rutonde baca bazana urundi rutonde rugira kabiri rurimo Gonzalo Garcia hanyuma haguma havugwa amajambo agiye atandukanye nyuma yuko ibinyamakuru nka equipe byanditse kare bivuga ngo 11 de départ bashobora kuba surprise cyangwa uko naza kubakinisha mu kibuga haboneye ikindi kinyamakuru kivuga ngo uko Xabi yapanze abakinyi 11 mu kibuga uko bigaragara siko bishobora kuza kugenda mu kibuga haraza gushobora kuba impinduka Fedagaruke hagati Chouameni asubire muri defense nubwo byaje kurangira uko yabipanze ariko byagenze bivikana ngo ino pressure yari nini kuri systeme do Jabon Mengo ni axe ya Asensio na Hussein mungabo mu gihe equipe ifise umupira mu gihe agomba kuva ngo gwere umupira inyuma canke se wanashima minota myinshi y'urukino Chouameni wamusanga ahagaze muri axe Asensio mvango ameze nk'uwegera kuri zibiri imbere yiwe hari ukintu witwa Federico Valverde rero iyi pressure Xabi ariko yatumye ahitamo guhindura ibintu byinshi bitandukanye mu kibuga ndetse na system de jeu arakinisha je ku ruhande rwanje nabona ko ishobora kuba mbi cyane kuri Madrid mu rukino rw'uwo munsi system yo kuzibira Pedri Gonzalez niwe yakivuze ko aravuga ngo jewe ngo narinzi yuko bishoboka cyane ko Madrid bashobora kuzirwa gakubita ama counter attack kubera ko ariko bakora ariko sina niteze ko bashobora kuza kuzibira bigeze hano rero Xabi aja zibira avuga ngo byanka bikunda sinze gutsindwa ibitsindo na Barcelona ahubwo ndaza gukora kuri ya systeme ya Madrid yakaranga ka Real Madrid ko gukina ama counter attack ibi yabikoze jewe nabona ko bishobora kuba danger komeye kuko hari ukuntu Barcelona imaze kugufata ikubuza no gutanga amapasi gatuma utakaza amabalo menshi ariko biza gukunda barotruva umukinyi yitwa Vini mwiza adasanzwe nubwo bataje guprofita ubwiza bwiwe kubera impamvu zikurikira uravye ibitsindo vya Barcelona
urabona ko niyo Barca bagiye kuri counter attack nimiburi ibura abakinyi batatu baba bari imbere mu busatirizi hari shwa zitatu canke zibiri umusatirizi afise baro afise kugira ngo bashobore gutsinda ibitsindo mugabo aje kuraba kwa Madrid Vini yaduga na barakagira n'imbere y'izamu ukarabe pfo umukinyi wundi yoba ariyo canke hafu umukinyi yoba yazananye nawe kugira ngo amufashe gutsinda ibitsindo kabibura ibiro ni bimwe mu bintu vyaje kuba ikibazo biza gusa nibigwanya umukino mwiza wa counter attack Real Madrid bariko barakina ijoro rya kende ndetse no mu zindi nkino zigiye zitandukanye bibashira mu kaga urukino rwari ruryoshe rutangura rutekanye gatonya ariko nyuma y'akanya gato biza gusa nibikomera cyane haraboneka ibitsindo byinshi ku rugero rudasanzwe umukinyi yitwa Rafael Luis Diaz Behori nyuma yo gusha uburyo bukomeye cyane gose imbere y'izamu mu minota ya mbere y'urukino mu minota nk'iya 30 aza gutsinda igitsindo ca mbere ca Barcelona amaze kugitsinda biragaragara ngo biragoye ko Real Madrid bashobora kuza kugombora ariko Vini we yari yabaye mwiza cyane nkuko yari yarahoze kuva kera afise icizere yiyaminiye ku giti ciwazi neza ngo nta wundi mukinya aza gufasha gutsinda iyi equipe ya Barcelona nije ku giti canje nyobo busatirizi bw'iyi equipe ya Madrid ndaza gukora ibishoboka byose jewe ku giti canje nyene n'abari nsinda Barcelona umupira wa mbere yahuwawe na Gonzalo Garcia hanyuma afata urugendo rw'imetero 65 yerekeza ku izamu rya Barcelona yiruka na Jire Konde aca hagati yawe wari ko ramwataka ari kumwe na Pedri Gonzalez acenga Pajo Barca ari muri sifa de reparation atsinda igitsindo ca mbere ku ruhande rwa equipe ya Madrid baragombora hanyuma ntivyaje koroha kubera ko mu minota hafi ya nyuma y'urukino bamaze kuba bongera aho hari ku minota 46 no kuva 45 bamaze kurenga ku minota umwe inyuma y'akanya gato gusa Madrid basa n'abatangiye kwigarurira icizere batorondetse kacagomba kukibamara atsinda igitsindo ciza cyane kuri pass ya Pedri Gonzalez igitsindo ciza canke pass nziza byose ni vyiza ariko pass ni vyiza mugabo pass ni spectaculaire kabisa niza pass zatangwa na Toni kwa Vini mugabo kandi na finition yakozwe na Robert Lewandowski yerekanye umukinyi azi gutsinda ibitsindo kabisa hanyuma bimaze kugenda gutyo jewe hajya nabona ko akazi kagomba karangire kuri Madrid iyo baje kuruka bafise bibiri kuri kimwe ry'amace baca bitakaza nko ku bitsindo bine kubera ko icizere cishaje gisa n'igikwama ariko nyuma amugabo bitwa Gonzalo Garcia aza gutsinda igitsindo ciza mu minota muri kafu yaje nyinshi umugabo yitwa Hajyaridini Ujinsen yateye umutwe kuri korone ya ritewe na Rodrigo Jire Konde ayikuramo icikubita kuri poto hejuru hanyuma igaruka kuri Gonzalo Garcia meshereza mujya mu ngazi gutsinda ibitsindo atsinda igitsindo shaka biri ku ruhande rwa equipe ya Madrid urukino rurabandanya hanyuma mu minota yegeye imbere gatonya umugabo yitwa Rafina atsinda igitsindo kwa Barcelona biza kuranga ibitsindo bigera kuri 3 vya Barca kuri 2 vya equipe ya Madrid rero jewe tukiri ngaho kombure Patrick turaza kubandanya nabonye equipe ya Real Madrid yavuze ati turi ngaho kuwa gatanu twari kumwe Abdi yavuze ati mu buryo bwo gukina biragaragara ko Alonso aza kwemera ibiganiro akarekera Barcelona gukina karaba uburyo yoza arayinyuramwo arabe mu buryo defense hari gihagarara nabi nivyo twabibonye ku mugoroba notama nko ku gitsindo ca mbere ca umuhungu wa coach wa Atletico Madrid mugane wanyu ngo n'umwana w'amaraso Vinicius wabona umenga ni gitsindo c'ubwumvikane wabona ni gitsindo c'ubwumvikane ukuntu hari amafoto mfise nahaye umuvandimwe sinzi ko bibashirako urabifoto ya mbere arenganye kunde urabifoto d'abord ukuntu arenganye wa mpeti seki numero 16 Fermin urabingena arenganye kunde urabingena arenganye kandi aratera nkaho umenga ni ibintu bumvikanye tishira yinjira muri box ngwino tsinda pe nka ondihe ko one tibet bari bayikoresheje donc akavuga ati iyi ni match mbona bagomba kuyireka mugabo nayo ga profita yo ma erreur defensive ku ruhande rwa equipe yande ya FC Barcelona uri kuraraba muri match en general kuwayiravye ariko hari gihe details zimwe na zimwe zodufasha kwanaliza no mukino ni corner nyinshi za Real Madrid par rapport niza Barcelona maybe corner hari gihe ziboneka par rapport n'ingene equipe ikona ngene disposition tactique mu kibuga ivyo biravana ariko shoot on target 10 za Real Madrid indwi za FC Barcelona
kuvuga ngo equipe ya Real Madrid on niveau yo kuba realiste donc kurondera ipoto gusumvya kuko tugiye mu vyo gutembereza baro nibindi ni difference y'ipass majana 355 ni pass amajana 660 contre pass amajana 305 possession de la balle bikaba 68 contre 32%. 68 ya Barcelona kuri 30 ya Real. No kuvuga ngo hageze igihe cemba mbona none se ko mbona ari Barcelona irikira kina gusa ifise umupira mugabo ukabona yuko equipe ya Real Madrid yareza gatuza ati nimukubiteko tariko natwe nitwaronka karyo ko kwinyura turaza kurabingene tubatsinda kandi ubona ko ni gice ca mbere kuri Canal Plus bavuze ngo ini première partie do folie y'ubusazi kuko ni ku munota wa kangahe ku munota wa 40 muri make 45 yaheze ari igitiro kimwe ca Barcelona cinjijwe na Rafinha ku munota 36 bongera 3 ku munota wa kabiri bongera 3 gusa bongera 3 ku munota wa kabiri wa prolongation Vinara gigombo wa additionnel Vinara gombo kuri pass ya Gonzalo Garcia baja guserebura mpagareza ati muserebure ndayongera muri gatata cyongera kumwe kwa kane Lewandowski kabashizemo igitsiro cya kangahe cya kabiri cya Barcelona mpagareza ati nubundi muja guserebura ndongera 2 ku munota wa gatandatu Gonzalo Garcia terekamo cyo gobora kwa Madrid mu minota 3 bakinyi minota indwi y'inyongera muri 3 mpagarikize yongera mu cyo cyambere n'abaca baja kumuhagarikiza match imaze kurangira igice cyambere ramubwira bati musaza uradukoreye kwigitsindo cya gatatu cinjiye mu minota yamaze kurengirana mugabo bari bafashe umwanya munini wo guserebura jewe sinza kugaruka muri vyinshi mu vyabereye muri match ariko naravye formation y'ingene umugabo yitwa Xabi Alonso yapanze equipe yiwe ndavuga nti ashobora kuba afise ubwoba bwinshi ubwoba yarafise subwo gutsindwa ahubwo ubwoba yarafise nubwo gutsindwa ibitsindo vyinshi gusumba ubwo gutsindwa nawe yarabizi neza ko agiye gukina na equipe igoranye ifise abakinyi nibaza ko bagoye gucunga kandi no mu bihe vyiza vyaje rapidité ziwe biragoye kugira ngo umucunge mu buryo bworoshe umwana yitwa Lamine Yamal avec les dribbles ziri hariya kagira aba mediateur nka Pedri Gonzalez ari myiza ariko Yamal yongereye ko umugabo ari muri forme yitwa Fermin Lopez buri muntu wese yari kuva muhira kuko mwirangiza n'ingaruka rya Frenkie de Jong yes buri muntu wese yavuye muhira bizi ngo Barcelona igiye gukina na Real Madrid ariko nindagiye gutsinda nindagiye gutsinda nico cyari kibazo ariko formation y'ukuntu uyu mugabo yapanze equipe yiwe bigaragara go nta makosa menshi yararimo ariko iya mbere yaririmo amakosa liste ya mbere yasohoye yaririmo amakosa menshi kuko narabingena za kwanima jeu yiwe avec présence y'umugabo yitwa Arda Güler na Bellingham ari ngaho na Jude Bellingham nkabona sinza kuyibona mugabo amaze kubikosora navuga nimiburi vyofuma nubwo Barcelona iza kumurusha gukina hari kiraza kuba sigaranye muri match kivuga ngo igihe cyose nza gushaka kurekipera baro ndaza kuyirekipera bikunde ariko nabo baca ujusigara we baza ngo baza kuyikina umwanya ungana gute ni bayirekipera vyafirira muri iyi formation yabo Dean Huijsen na Raul Asensio bigaragara ko ari bo defenseur bagomba gukoreshwa ariko cyane bigaragara ngo umwe muri bagomba guhengekwera cyane ku ruhande rw'iburyo ko bari bakeneye services z'umugabo witwa Federico Valverde imbere ariko kandi bigaragara ngo Real Madrid atamupira ifise yahise 5-3-2 aba bane bose baba bakwiye ariko yamaru witwa Laurent wamena gacamanuka mu nawe akagata kabafasha uyu kapitera kamera nk'uduka yes ibi navyo vyaca bituma umwana yitwa Gonzalo Garcia yabura wa mwanya we yasanzwe akinamwe nawe bica bimusaba gukora za travail muravyibuka imbere ya equipe ya Atletico Madrid igihe twabonye Atletico irikira bakinisha umupira umwanya munini ingene Gonzalo Garcia banse kumukura mukora ko bazi ngo iyo fresher physique arayifise garuka upfu mukina n'abandi hagati services zawe zimbere tuzihoze ariko uca wibaza ngo ego murakreye ubwo buryo ayo mashot on target murayateye pe ninda ari yaza gukonkretiza ubwo buryo muri ko murarema ico nikindi kibazo tumaze iminsi tubona umugabo witwa Vinicius Junior ni mwiza pe ariko ubwiza bwiwe mu bijanye no gutsinda ibitsinda ari hasi ninde muntu musize hari imbere aza gukonkretiza ubwo buryo muri ko murarema mwebwe Real Madrid equipe yayipanze ariko imunanira kumenyereza ko muzi kurekipera iyo mipira murafise Eduardo Camavinga mwiza pe
ujanye no kurekipera imipira ariko ko ayifashe arayoriyanta mu yihe direction ku buryo iza kubavyarira umusaruro niyo mpamvu mubona Madrid yatetiye cadre nyinshi ariko zitagize ico zivamo regatire ibaye cadre utabaye mwiza mu kuyikadra niyo mpamvu atagitsindo kivamo wayiteye uko uyibonye nyine yavyo tunabigarutse ko Abdi none se uko yapanze equipe uko yapanze equipe na animation offensive franchement parle service za Federico Valverde mu match ziheruka tumubona nko mu right back uno munsi ni kubera ki wicanganije ukaza guhindura equipe na positionnement tactique sivyo ugakinisha Munyama kuri kabiri Chuwameni ukamukura muri mediane niyo mpamvu rero ariko ndavuga nti kandi twahora tubona n'ubundi yatsinda ava kuri kabiri yana assist ava kuri kabiri uwo Federico Valverde byanamuvira mbo sico catumye avunika kuko mukuvayo Jason anabitahuye ariko mukuvamwo yerekanye ko yagize noki yagize ikibazo cyo kuvunika yanabigarutse ko bita hanyuma mbona hinjiye wa mucuti wiwe Ardagurere ndavuga nti nashobora kuba yihenze kandi nibwo buriya je nagiye kuromarika ko atari karakina kuri nimero 2 yari karakina mbere yari karakina ariko aciye ku ruhande rumwe mu mutwe wa Alonso niyo mpamvu navuze nti 11 yabahisemwe neza ariko bimunanira kubamenyereza muri match none se ga Edi Jene yumviriye ikintu imbere yuko sorry gato Jene yumviriye ikintu gushira Munyama kuri kabiri uba wiyumviriye kuri kuguhagarika izi mpande kuko yari kuri kotica mu Rafael Diaz Berori Diaz Berori mu minsi y'abajije abajournaliste arababaza ati numvise mufise uruhara mu gutanga Ballon d'Or mwebwe iyo mutora abatanga Ballon d'Or muba murabiki niziye critère muraba ati jewe sino kwivuga muhava muvuga ngo ndini nahaje ariko mwe muba murabiki ga numukinyi mwiza inaletable agoye guhagarika ariko eske twiyumvire ko twahora tubona bamenyereza twaramubonye arojo data yagarutse Imana ishimwe witeka imbazo nabonye yinjira meze gutya urumva ariko je navuze nti bimwe Barcelona yahora yumvira ko arojo kufata Vinicius vyo mworohera janye yo arojo nivyo yumviriye ko Munyama ariwe vyokorohera gufata Diaz Birori canke Rafinha paraporo no gushikinisha yo ntuzeye namba vyari ivyo naho Juyu Mujama senari kumwintroduza muri mediane namba vyari ivyo yari yahisemwo ko Munyama akina defense jewe Valverde naca ndamwicareka kuko hari izindi option muri mediane paraporo yuyu amaze kona ko ari gutinya gukoresha Ardagurere turaza ko atuyika ariko ndagomba tugare kwino Barcelona ya Diete